Turabaramukize cane bene data bakunzi ba bino biganiro dusanzwe tubashikiriza kuri bino rubuga rwitwa Ntambwe Data TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije ubugira kandi ni jewe Janvier Manirambona nasanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro igitondo gishasha nkabangara tuvugira ngo tuvugane namwe ijambo numva mfise mu mutima, amajambo dusanga mu cete candikiwe Abaheburayo. Naho tugomba dusangira amajambo y'uno munsi mu kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi. Dusoma mu gice c'icumi na kabiri tudatebeje, duce dusoma ku murongo w'icumi na kane twemeze n'ayo majambo avuga ngo impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Umurongo w'icumi na kane niho turonderamo ijambo uvuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi, n'ano majambo ngomba ko dukoramo ijambo rivuga ngo tugiriranira amahoro n'abantu bose. Iri jambo ni ijambo ry'ikimazi kandi ni ijambo rikenewe muri sosiyete, mu masosiyete ya kino gihe, mu kibano, mu buzima bwa misi yose, aho tuba, aho twirigwa, ibyo dukora, ku mashure, mu mashengero, abo dukorana, abaturongoye canke abo turongoye, abadutunze canke abo dutunze, eka mu mpande zose iri jambo ni nkenerwa cane gose, ijambo ryo kugiriranira amahoro n'abantu bose. Uyu mwanditsi yandikiye bano Baheburayo ntivyari ibihe vyoroshe, biriya bihe kumbure hari haramaze gutangura ibijanye n'uruhamo ku bemera Kristo, ku ntumwa za Kristo canke se ku bakristo tuvuge gutyo muri rusangi, aho usanga harageze igihe ivyete canke se bino bitabo mugabo urabona ko vyitwa ngo n'ama epitre, ni ivyete n'amabaruwa, amakete bandikiranira abakozi b'Imana, bakandikira n'ishengero. Ugasanga n'umukozi w'Imana bifata nka Pawulo niwe tubona cane yanditse ivyete vyinshi canke amabaruwa menshi, aho wasanga hagera igihe akandikira ibaruwa ishengero yigeze gutanguza, yumvise amakuru yaryo ko ryasubiye inyuma, ko ryaguye, cane yuko rifise intahe nziza, akumva hariho ibindi bintu yobandikira abakomeza kugira ngo bashishikare gukura mu buryo bw'ubuzima rukristo canke mu buzima bw'ukwizera. Na cane cane ko wasanga aya mashengero n'abayashinga ntiyamaramo igihe kininiya, ugasanga ni umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, sindabona aho yoba yaramaze n'imyaka irenga itatu kumbure, usanga rero atagihe gikwiye gihagije cabonetse kugira ngo avuge ngo ubu naho numara imyaka itanu ntagiye ntangorane. Noneho umwungere mwiza canke se umurongozi mwiza yitaho abo arongoye, akitaho canke akitwararika kumenya gukura kwabo, gutera imbere kwabo, ingene ubuzima bwabo bwa misi yose bwifashe. Imana yacu nihimbazwe. Rero iki gihe iki cete candikwa Abaheburayo canditswemwo nico gihe n'ibindi vyete bimwe bimwe vyanditswemwo, nk'ivyete novuga ngo mu bihe vy'umwami wasanga ngo hatandikwa ko umwidondoro w'umuntu yanditse ico cete, kubera yuko wasanga intumbero nyamukuru ariyo kugira ngo amajambo bari batumbereye gushikiriza ishengero arishikire, abashikire, ariko mugabo hatitaweho kumenya uwaryanditse iryo kete, kuko niyamenyekana kumbure ngira ngo novuga ngo birafise ingaruka iyicaniriya. Imana yacu nidutabare. Rero twebwe ivyo sivyo dushimikira ko ninde yaryanditse. Hari abavuga ngo turavye ingene kino cete canditswe, turavye imvugo yakoreshejwe, turavye amajambo yakoreshejwe mu ndamukanyo, turavye amajambo yakoreshejwe mu gusozera, mu ntasho, mu bindi hariya, turavye ingene iri kete ryubatswe, turabona yuko ashobora kuba ari Pawulo, niwe kumbure yarazi ibintu yarazi, ariko mugabo ico bahurizako barabona yuko ari umuntu yarazi kahise k'Abaheburayo, kahise k'Abisirayeli, yarazi imico n'imigenzo yabo, ukwizera kwabo, kwemera kwabo, gusenga kwabo, uhereye kera mu byo vyagezwe vya Mose. Imana yacu nihimbazwe. Ivyo rero sivyo duterako, twebwe tugengwa n'ijambo rivuga ngo mugiriranire amahoro n'abantu bose. Ariko rero ngaha havuze ngo
mukurikire kugirirana amahoro n'abantu bose hamwe n'ukwezwa, kuko ubutejejwe atazorara umwami Imana yacu nihimbazwe. Aha rero ngomba kuvuga gato kuri iri jambo bivuga ngo mukurikire. Bivuzwe ngo mukurikire kugirirana amahoro n'abantu bose, baba bagombye kuvuga yuko kugirirana amahoro n'abantu bose atari ikintu gipfa kwizana uko nyine. Kugirirana amahoro n'abantu bose si ibintu umuntu areba byoroshye. Kugirirana amahoro n'abantu bose bisigura ngo bavuze ngo mukurikire, ni mu yandi majambo ni muharanire kugirirana amahoro n'abantu bose, mugerageze ibishoboka byose mugirirane amahoro n'abantu bose, murwanye intambara kugira ngo mubone gushobora kugirirana amahoro n'abantu bose. Bivuze ngo mukurikire kugirirana amahoro n'abantu bose bisigura ko ari urugamba, bisigura ko ari intambara, bisigura yuko bigoye gushika kuri iyo ntambwe, bisigura yuko bitoroshe kugira ngo umuntu ashobore kubana n'abantu bose amahoro. Bisigura yuko rero hari ikiguzi bisaba, hari ikiguzi gisabwa kugira ngo umuntu ashobore kubana amahoro n'abantu bose. Icyo kiguzi nacyo ni icy'uko umuntu agerageza agashiramo effort, akagira kigoro, agahinduka ubwiwe, akagerageza kuraba yuko abo bantu bose asabwa kubana amahoro nabo, nawe adafise ingeso mbi zobababaza, zotuma babura amahoro, zotuma amahoro ahungabana, zotuma umutekano uhungabana. Muri za nyigisho zo ku musozi Yesu yigisha cagiye mu gice cya 5 cyo muri Matayo, hari ahantu havuga ngo hahigwa ababanguranya, ni ku murongo w'9, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Nasomye iyindi version nsanga yo bavuga ngo hahigwa abaharanira amahoro, heureux ceux qui procurent la paix. Hahigwa abantu baharanira naryo ko amahoro yokwamaho, ko amahoro yogumaho. Hahigwa abantu bagwana urugamba, bakora ibishoboka byose ngo bikunde habeho amahoro hagati yabo n'abo babanye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, n'iri jambo rero rivuga ngo mubane amahoro n'abantu bose,